Carama ahantu kwipankarate kuyora rya mbere ibeni iciraza ndibuka ko ari paki umusenyi ica inyurirako abantu banamba bakoma induru ibibaye kiya gihe ku mushoferi agomba kwiruka ariko mu nyuma arahagarara amaze guhagarara kugira ngo yuruka ari byabaye acasanga ipine yari impagaritse ko kunda ipine ry'imodoka riri kunda umva yarakugonze aca aguhagarika ko n'ipine yarangonze amaga ko n'ipine ikijya gihe amaze kumaga ipine rero aravyabaye aca arongera igitangaje yongera asubira mu modoka ari hejuru aratse imodoka acakurako rya pine iyo bumvise ko ndiho tuvuna ku telefone bavuga yawe nturiwe ahubwo uri umuzimu kinaco gitangaje kirimwo muri amezi yose namaze mu bitaro no kuvuga umwanda mukuru ni wacepfo oya bari batuboye ngaho urana ngaho nabari batuboye niho baca namwijuru birateye ubwo ariko kandi biranatangaje ndabaramukije cyane bakunzi ba Siren Vibes nizera ko meze neza aho muri aho muherereye abatameze neza mwene muze muratubwira mu commentaire kugira ngo tumenye gene dusengeranira sivyo none hama uyu munsi kenshi marabizi ko mbandi kumwe n'umutumire nkuko mubizi mushaka kumenya ivyabo canke ko bamerewe canke ivyo bakora sinzwa bakora ku uyu munsi ni ikiganiro kiri gitandukanye n'ivyo mwahara mubona canke mu mazi gihe mwumva canke mu mazi gihe mukurikirana kuri Siren Vibes uyu munsi ndakumwe n'umuntu navuga ko agira atubwire intaye ubuzima bwiwe je numvise nkuri ubuzima bwiwe numva ndabaye tushe numva sino kwihererana jenye ifuko nabandi babibona bavyumva kugira ngo bumve ko hari ibitangaza Imana ikora vraiment je naratangaye sinibaza ko sanibaza ko ibintu nk'ivyo zoba uyu musore mubona turi kwinga hanya yagize accident apana yindi sanzwe oya yindi yikamyo apana yiki ikamyo plus kamyo mucanga aca musi ipine ararokoka ivyo bintu sinibaza ko hari ahantu warubatse kuvyumva ko vyo vyarabaye je bigeye gambe ndavyumvise geri gambe numvise umuntu iwe yaragonzwe n'ikamyo ikamucako ku mafoto ngira muraza kubibona ikamucako neza agasambuka hanyuma akarokoka akaguma ari muzima rero numvise umenga ni ibintu bishobora kudusangiza abakunzi bishe niko ndazukira abantu benshi kugira ngo bavyumve niba hari abantu baba bafise baraciye mu ngorane ngira zirenzizo bumve ko hari ibintu babimeze nk'ibisiga bw'imwe bwabishoboka yego reka ndamwakira tubwire amazina yiwe amatubwire inkuru y'ubuzima bwiwe mbo mwagize neza kunyakira hama kandi ndishimye cyane gose kuno muze kunsura hano mu rugo ku mazina yaje nitwa Havugiyaremye Kingston yego Kingston niyo mazina ubiswe n'abavyeyi Kingston ninde uba hawo tuzi ko uhivugira iwanyu canke hama ubwiriye ko unatuganiriza ku buzima bwawe mbo Kingston no bwati n'umuntu akundwa cyane n'Imana gose ivanye n'Imana mukore mbo aha turi ni mu Kamenge muri karitsiye cy'inyoni kandi umurundi ariko nsanzwe mba mu mahanga mu gihugu ca Tanzania Tanzania urakora canke ubaho nyene niho wavukiye niho wakuriye niho abavyeyi bari mbo navukiye nyene aha mu Burundi gatuye muri Rare hama dusa nabimukiye Tanzania ego rero ushaka twiganire neza ukuntu iyo accident ukuntu vyagenze ukuntu wagize accident bigenze gute hama utubwire ukuntu Imana yarukurokoye ukuye mu iyo sanganya ukabukiri muzima ya no kuvuga za itariki 27 kwezi kwa kabiri umwaka nyene 2020 nari mvuye mu kusha Tanzania nje kuramukanya kijya gihe rero mbaho kuvana mu Kamenge nashikiye ngenda gutembera abagenzi hirya gatoye bito mu Gikoma kijya gihe rero ubone ngiye kora tubonana afete rero kubera ko nari nkumbuza ndabana igisagara camukati ngefate ikinga kugira ngo inyunguruze bukiye bukenza atembera ndaba igisagara mbo hama rero maze kuri ikinga ndagenda ngeze mu Carama ahantu kwipankarate kuyora rya mbere ibeni iciraza ndibuka ko ari paki umusenyi ica inyurirako imaze kunyurako rero urumva cyatugonga no twari kumwe wari kumwe nande mbo ya taxi vero yarampeze mbo hama kigehero ndibuka ko muri uwo mwanya ubwe nkibufise abantu banamba bakoma induru ibibaye kiya gihe ku mushoferi agomba kwiruka ariko mu nyuma arahagarara
amaze guhagarara kugira ngo yurukare ibyabaye acasanga ipine yari impagaritse ko kunda ipine ry'imodoka riri kunda umva yarakugonze aca aguhagarika ko n'ipine yarangonze amaga ko n'ipine ikijya gihe amaze kumaga ipine rero aravyabaye aca arongera igitangaje yongera asubira mu modoka ari hejuru aratse imodoka aca akurako rya pine nuko vyagenze muri make mu nyuma ubwenge ushobora takara nageze kongera kwikangura ndi muri Médecins Sans Frontières aho mu Kigobe ego jina nabonye amafoto yawe umeze nk'umuntu aryamye neza yapfuye inda yurugurutse imeze nk'ama intestine sinzi bivuga mu Kirundi amara yose ari hanze gasa nk'amiga byose byavuyeyo byagenze tugira ngo ushure nuko nukuntu ukiri muzima mbo nuko nyine byagenze no kuvuga amaze kungonga amara yose yarasohotse yaje hanze atembagara mu barabara hama mu nyuma rero kugira ngo bankora aho hantu byasabye ko bazana igitenge barayegeranya bateka mu gitenge hama bayatware ku ruhande naje mva mu nda ari ikintu cy'irohori mbona uko batwaye ko bari bona bagutwara hama zo gushikanya mu bitaro ndibuka ko kwero bwagiye namaze indwi zibiri ndi muri koma hari ndi mu icuma kinyongereza umwuka kiragihe mugabo amaze kongera gutora ubwenge niho nikangura aho ndi ndaharaba watu ubwenge hayizige kingana gute inyuma y'isanganya hareze indwi zibiri hareze indwi zibiri kiragihe rero kubera ko uruhu rufuka ama intestine kwari kwagiye nikanguye sanga hariko isashe ariyo ifutse aha munda y'ama intestine barayatoye barayasubizamwo ama intestine barayatoye barasubizamwo ariko kubera ko uruhu rwari rwatakaye baca baho kwiga ingene bazoyafuka mu isho gihare baragirane bashako isashe ariko kubera umugambi w'Imana cyarashobotse abaganga barakura ubuhinga bize bongera baronda umubiri bashirako umubiri bawurondeye gute urondeye he wari umubiri wawe bakuye ahandi hantu bawufukisha amara canke mbona kuvuga ko byari bitangaje umubiri bafukishije ni wanje nyene ico bakoze no kuvuga ko bapasuye aha kukuguru kwitako bapasuye barakura inyama barayikwega bafuka ngaha bongera pasuye mu kuguru nyene barakwenya barakwega bafuka ngaha amaze gufukanya shati bashobora bateranya muga kubera ko aha mu rubavu nyene hajya mwabonye nari njya mu rubavu inyama yo ngaha ari yavuye ko nawe nyene hatobotse no kuvuga naho kugira bahakore bace baza nyene ngaha kwitako barakata inyama baca bahomekako urumva ugira accident iyo kamyo yaguciye kunda gusa n'ahandi hantu yaciye nta kindi kintu yoranye atayikunda gusa mbo no kuvuga ikindi cyari cyononekaye no kuvuga ukuguru naho kwari kwavunikiye ino ariko kuitanda cy'Imana bari bavuze ko umenga ntizoshoboka ariko ariko ndatambuka meze neza cyane ego numva menga ni ibintu bitangaje unye umeze gute sinzi ko ushaka kutwereka ukuntu hameze kora ukuntu ari hameze umuntu haravye ku mafoto inda yugurutse amatesa ari hanze sinzi ko ushaka kutwereka ukuntu unye hameze kugira ngo abantu n'abantu baba batizera no Imana baho bamenye ko Imana ibaho mbo ndibaza ko nta kibazo ni ngombwa kugira ngo ndahebereke nta kibazo sigura genre anye no kuvuga urana urushatse bwo ari rwavuye ko uyo mubiri mbona ngaha n'umubiri n'undi bakuye mu kuguru n'undi bakuye mu kuguru baca barazana bafuka ngaha urana ngaha ko hari ikintu kiyinguka niho babacishije umubiri bakura ngo baca baza bafumika ngaha no ganye barakwega barabona ko hameze ngaha kwega ngaho kandi kinasho gitangaje kirimo muri amezi yose namaze mu bitaro no kuvuga umwanda mukuru ni wacepfo oya bari batuboye ngaha urana ngaho bari batuboye niho waca namwe juru birateye ubwo ariko kandi biranatangaje Jesus
King birumvikana nka kumenga nimba nibitangaza Imana yagukoreye nibaza kuvyizera ko Imana yagukoreye ibitangaza imbere ko kora accident wose ngukijijwe wose gusenga canke mbona kuvuga nayisanzwe nsenga cyane ndi umunyamasengesho ico gihe ugira accident ntabwo umaze kuva muri kuma ntabwo wigeze ubwira ubwako ufuye ubuzima bwawe bwagira buhagarara mbo nkiva muri koma nka ukuntu meze harageze ngira ubwoba ubwanje ndakumega sinzobaho numva nyine mbere ndishishe nyene bako niraba ariko mu nyuma mugabo nzaragira ivyizigiro waronse abantu baza kugusuhuza bagutera intege kugira ati nubwo bimeze uko unye bizogenda neza uzokira canke bose bakubwira ati eko ahanyasha hanye wabonye nani warabona ko bafite des espoirs mu maso yabo canke bihevye bavuga ati hakingi turamubuze naho agwaye ngaha no kupfa kugusa kugwaza mbona kuvuga nk'akarono vuga yuko benshi y'umuryango bari barahevye kuza kundaba kuko barabona ko atakirimo ahubwo bavuga ati tuzoza twumva ati yarapfuye gusa kuko haza bake cyane nabo n'abaganga nubwo n'abaganga ko nabo bari barihebuye ndiko ko umuganga wa mbere yanyakiriye ku nkuru numvise yaravuze ati twebwe ku buhinga twize twakoresheje mugabo nta cizere dufise yuko azokongera kubaho ariko mu nyuma urumva ko Imana yagiye ko bitangaza wewe mugabo warumva nyine kuzokira mbona je ubwanje nkiraba sinabona ko nzokira kuko nariraba nyine nkanomenga kabaye kuko kubona isashi mu nda kabona ivyo muntu byibona umukondo waragiye kandi wo mumengo umukondo naco numva ngo ntagira umukondo ntaba acapfa nayo kumenga ntibizokunda ubu nta mukondo ufise ubu nta mukondo ufise nta nibara kugira nuko ko atamukondo ufise ushaka kuba ari ingorane ko nyine twese tuzi ko umuntu afite umukondo acapfa cyangwa umukondo wononekeye ngo acapfa mbo oya ntavyo bambwiye ko atangwa izohaba ubu ufite ikizere cy'ubuzima ufite ikizere cyo kubaho urumva nyine ko mu mubiri wakize ameze neza mbo bivaye naho navuye naho ngeze ubu ndafise ikizere cyane ko nzobaho kandi ndiho ego iyo wicaye ukiyumvira surtout nk'iyo uri wenyene ukiyumvira ko ama evenement yose yakubaye ko kugongwa kugwara kwibona udafise inda ugaca wiraba nk'ubu unye warawumva umeze gute ntabwo bishika ukarira ukavuga ati mana ibi ni biki okay no kuvuga mu minsi ya mbere ndahana muri chambre ndi umwe nariraba nkiyumvira ubuzima nari mfise nkaca ndira nkaturikisha nkarira ariko ubu byaraheze bana kumenga nyene ubuzima ni sawa hari ukuntu uri kuratambuka je ntabwo naguma novumenga ushaka kuvuga ifise amadurero canke ubu bari ubwaho hantu ubu unye umeze nza warakize okay no kuvuga ko nta misi myinshi iheze nsohotse ibitaro no kuvuga ko ubu ndi muratambura nyene ntibiraza cyane nka kera ndafise tutudurere duke ariko bigenda bihera uri ku miti canke miti warayivuye ko bakubwiye ati genda bizohera buhoro buhoro mbona kuvuga ubu nta miti ndiko bambwiye ko bizobirahera buke ego sinzi niba hari ikintu wobwira nk'abantu baravye inka yawe bashaka kuba bafise ingwani zirenze nk'izizuba canke bashaka kuba ziri munsi niko biragira ubushuye nabo nyine kugira espoir yuko ubuzima naho babona menga bwaheze bishobora kugenda neza mu gihe bo batabizi mu gihe bize Imana mbo ikintu nabwira coco nabwira ko mu ijuru hari Imana kandi itabara kuko ibi byo byambaye ko ni ibintu n'ubugeze ubu ntarasobanukirwa nabo mu muryango iyo bumvise ko ndiho tuvuna ku telefone bavuga yawe nturiwe ahubwo uri umuzimu muri make rero nabwiye ko mu ijuru hari Imana kandi bizere kuko hari guca mu bintu ukamenga karabaye abantu tukumva ngo yapfuye hazoma ngo urumva ngo misiyo ntebwakwira oya nasanze ahubwo umuntu apfa imisiyo yakwiye imisiyo itarakwira ntupfa rero ku muntu ariko arandaba canke mviro ntahe no byata ahubwo ni nakomere ku Mana amenye ko mu ijuru hari Imana itabara kandi igira neza kandi ko bitangaza ngo twabyumva kera ngo Mana yazo ngo baraza ngo Yesu barazaru n'abandi bagaca mu menga ni inkuru zabaye ubu zitariho ahubwo bamenye ko nakino gihe biriho kuwizeye ego wavuze ko uba muri Tanzania mbega uzocusubirayo ni wakira canke uzoguma obino mbo bivaye ko umuryango muri Tanzania sikera cyane ahubwo ndibona bitegura nyene
ubu nye turi kumwe mu misi imbere ndashaka gusubira Tanzania nibyo kora kugira urugendo utarakira neza mbo nubwo navuze ngo sindakira neza ntivyo rero nafata urugendo kuko ucangira kumbuye nyene muhero shaka guhitahira oya sindakumbuye cyane kwa kumara kwa mugabo kukuntu niyumva numva ko bashobora gutaha ndashobora gutaha kundi atembera ko bwa mbere umva hageze njya ku mabeki ndagiramo kajya kinga ndakavamo ubu ngira ku maguru ndatembera nkumva nyene meze neza cyane ego kingi katugusezere mugabo sinzi ko avuga akajambo kanyuma hama tugusezere canke basengera abantu n'umukozi w'Imana avuze ko umenya amasengesho ya no kuvuga icambe coco reka manira bashimiye mwebwe nyabwe kandi mwaje kunsura intaye yanje kabigiye gushika kure kubwamwebwe Imana yampimugisha mbo hama isengesho sino ntayisenze naryo irafashane yego mana uhoraho mana mu ijuru uragorotse kandi uhambaye reka tugushime tukengurure kuri mana bya neza kandi uhambaye wewe yuvuze batega komera reka ndakwinginge buri wese agiye kumva intaye cagiye kuyibona kugira ngo agire kwizera amenye yuko mu gihe hari Imana kayitabara hama egome byose bigiye neza uzobokoze mu izajya Yesu Kristo amen amen ndagushimisha na Kingston kandi nshimire n'abantu bose baravye kiganiro niziye ko aho uri cyagufashije abantu tugira ingorane zitandukanye ushaka kuba utaragonzwe mugabo waragonzwe ngira n'ikindi kintu kitari imodoka cyangwa kitari kamyo rero ubizere nkuko yizeye yabivuze umuntu apfa ku munsi we rero ntubuze umunsi wawe umunsi wawe ushobora kuba isubira kuri prolonge mucika intege nkuko yabivuze mu juru hari Imana bandanye musanga kandi mwizera Imana izobagirira neza nizere ko mwaryohewe ya Restaurant Vibes TV mukubandanye mudukurikirana dukora ku bwanyu tubirondera kugira ngo mubiraye mubimenye bwico yafashije mu buzima bwanyu bavuze gutanga tubereka mu gatwenga ariko nibiba bikenewe kugira ngo hariho abantu baba bari muri détresse canke ndavuga gute bigunze bumva ibintu bishoboye kubatera intege z'ubuzima kubuzima bugihari kandi ubuzima Imana ishaka kugukura ahantu habi ugasura kubaho nkuko yakije Kingston yari uzira ko twimikonizere ko mbona mudukurikirana kora subscribe na mutarayikora upartage kino kiganiro gishoboye gushika kure iyi nta ishoboye gushika kure ishoboye gufasha benshi sivyo none nizire ko mwaryohewe bye bye